What's good, Bujumbura? What's good, Burundi? It's another beautiful day, ladies and gentlemen. Ndagwaye ikaze wewe udahengeshanya gukurikirana ibiganiro byacu bice kuri Isanamu TV online. As you see me, nagenda kuzaniye review y'ukwezi kwa kane, nkaba nahisemo kuza ndayikuzaniye ndi ku kiyaga cya Tanganyika. Kubera iki? Itariki 8 z'ukwezi kwa kane haba ikibazo cy'amazi, aho amazi yegeye imbere ku kiyaga cya Tanganyika, yegera mu kibanza abana bahora bakiniramwo, abavyeyi bahora bicaramwo baje kuruhuka muri weekend. Niyo mpamvu twahisemo rero kuza kuri Safi Beach twifatikanye n'abahuye n'ikibazo cy'amazi, tunababwira ni Imana iborohereze, hama twizera ko amazi azo heza ngo asubire mu kibanza cyayo. Twahisemo kuza hano, wowe ukurikirana Isanamu TV utari mu gihugu, uronka akaje ko kubona ikiyaga cya Tanganyika ukuntu kimeze n'amazi aho yageze. Reka ndaguhikaze muri review y'ukwezi kwa kane, ndanakwibutsa ko behind the camera turi kumwe na The Real OG, ariwe ariko arakora ibicoboka byose kugira ngo amasanamu aze atagase. Hama nanje nkaba nitwa Jibril. Ikaze, stick around. What's good, ladies and gentlemen? Ndagwaye ikaze muri review nkuko nari nabikubwiye ko naje ku kiyaga cya Tanganyika kugira ngo ndakuzanira ikintu gitandukanye n'ivyo wari umaze iminsi ubona muri review. Reka tujye ku itariki imwe ndakuzanire Mr Champagne aho yashize ku mugaragaro indirimbo yiwe yise Give Me Love ari kumwe na Best Love Music, indirimbo nziza cyane. Inyuma ya Mr Champagne tujye ku itariki zibiri aho ndakuzaniye indirimbo yitwa My Boy y'umuririmbyi A-Flow Slim, indirimbo nziza cyane iri kuri YouTube yashize ku mugaragaro itariki zibiri. Nimba utarayumviriza jya kuri YouTube wandike My Boy by A-Flow Slim hama winjoying n'indirimbo nziza. Inyuma ya A-Flow Slim tujye ku itariki zitatu ndakuzanire indirimbo nziza cyane, ikaba ari na collaboration umuririmbyi Vishu Love yakoranye n'umuhinyanyuzi kuva mu gihugu cy'Ubuganda abenshi mu muzi nka Washington. Indirimbo ikaba yitwa Who Can Love Me. Inyuma ya Vishu Peace and Love reka ndakuzanire indirimbo yitwa Anna y'umuririmbyi Bien Frima abenshi mu muzi nka Frima Boy ari kumwe na Black Jizo. Ku itariki zitanu tukaba dufise inkuru nziza cyane inyuma ya Beautiful y'umuririmbyi rurangiranwa mu gihugu cyacu cy'u Burundi abenshi mu muzi nka Sat B cyangwa CEO wa Empire Avenue, aho yakwije 1 million views kuri YouTube ku ndirimbo yiwe yise Feel Love. Inyuma y'imyaka 3 iri kuri YouTube, abafana bavuze nti uko twabikoze kuri Beautiful reka tujye kuri Feel Love nayo tuyuzuze dukwize 1 million views. Reka tumukeze Bizimana Abubakar Karume kuri 1 million views yakwije ku ndirimbo Feel Love. Tunabakeza abafana ba Sat B kuri icyo gikorwa bakoze cyo gukwiza 1 million views. Nibibe kuri Feel Love gusa, bibe no ku ndirimbo zose z'abarundi bagende bakwize 1 million views. Reka tujye ku itariki zitanu ndakuzanire amasanamu asa neza cyane aho John Lar yavuze ni reka tuzane ikintu gitandukanye ku ndirimbo ya B-Face on the Floor. Indirimbo ikaba yitwa Ararenze, aho bayikoreye mu Kirundo, mu Kayanza, i Bujumbura hamwe no mu Cibitoki. Nimba utarayiraba baje kuri YouTube wandike Ararenze by B-Face on the Floor hama enjoying video nziza y'umuririmbyi B-Face on the Floor. Ku itariki zitanu naho reka ndaguhe inkuru abantu bakiranye umunezero aho hari mwijoro Big Farious ya postinze ifoto ari kumwe n'umuririmbyi kuva mu gihugu cya Tanzania abenshi mu muzi nka Juma Jux, aho bahisemo kujya muri studio kuvuga ni reka duheze kijya gikorwa twari twemereye abarundi, twari twemereye abafana bacu cya collaboration yacu, aho bahisemo kujya muri studio bavuga ni reka duheraheze igikorwa twemereye abafana bacu. Baraheraheza collabo yabo muri studio za Juma Jux zisanzwe ziri mu rugo iwiwe kwa Juma Jux. Reka tujye ku itariki zitandatu aho ndakuzanira indirimbo cyangwa amasanamu y'umuririmbyi Oleg benshi mu muzi nka Dr, aho yashize ku mugaragaro indirimbo yiwe yise Pastor. Inyuma ya korayo yari imaze amezi 4 iri kuri YouTube, acarekura igikorwa gishasha yise Pastor. Kuri iyo tariki nyene umuririmbyi Alvin Smith cyangwa La Vache Original nawe yashize ku mugaragaro amasanamu y'indirimbo yiwe yise Fating. Ikaba iri kuri YouTube yiwe. Nimba utarayiraba je kuri YouTube ukurikirane iyo video, ikaba ari video nziza cyane ivuye kuri La Vache Original.
itariki indwi naho umuririmbyi Arnovich yadushiriye ku mugaragaro amasanamu meza cyane yifadikanije na Master Music batuzanira amasanamu y'indirimbo bise Bogos. Inyuma ya Arnovich reka ndakuzanira amasanamu meza cyane y'umuririmbyi Lobs Miraculo aho yashize ku mugaragaro amasanamu y'indirimbo yiwe yise La Sape ikaba iri mu Gifaransa. Inyuma ya Lobs Miraculo hama tuje ku itariki 10 ndakuzanire inkuru nziza cyane kuri We Love Music aho bashize ku mugaragaro amasezerano yabo n'umuririmbyi Dan Brighter muri DB Music Entertainment aho Dan Brighter yasinye amasezerano n'umugwi We Love Music ko agiye guhagarikira ibikorwa byabo inyuma yo guhagarikirwa na producer cyangwa director Landry SB imyaka myinshi cyane akaba ari wagiye guhagarikira ibikorwa byabo. Kuri iyo tariki 10 nyene harabaye event nini cyane mu gihugu cyacu cy'u Burundi aho habaye finale ya Miss Burundi aho abarundi bari biteze cyane kuraba ninde azoba Miss Burundi wihiganwa 2021 aho mu kibanza cya mbere cyatahukanye iteka Livia Tiana umwigeme mwiza. Ladies and gentlemen, umudofine nawe wa mbere akaba ari Muharanimana Bernice cyane Bernice abenshi mu muzi nk'umuririmbyikazi asanzwe aririmba neza cyane. Mu kibanza cya kabiri cy'ubudofine naho kikaba cyatahukanye Nshimirimana Sabrina hama mu kibanza cya Miss Popularity akaba ari Uwimana Dative. Ku itariki 11 naho umuririmbyi GN Nifyu akaba yashize ku mugaragaro indirimbo yiwe audio yise Kiss, indirimbo nziza cyane. Nimba utarayiraba jya kuri YouTube wandike Kiss by GN Nifyu. Inyuma ya GN Nifyu tujye ku itariki nyene 11 aho umuririmbyi asanzwe aririmba gospel music yitwa Jean Mukendi yashize ku mugaragaro amasanamu y'indirimbo yiwe yise Hosanna. Amasanamu meza cyane n'indirimbo ikaba ari nziza cyane. Nimba utarayiraba jya kuri YouTube wandike Hosanna by Jean Mukendi uraza kuyibona. Inyuma yo gukurikirana indirimbo ya Jean Mukendi ndakuzanire inkuru nziza aho umumenyesha makuru Amiprod MC yifadikanije n'abaririmbyi imisoro itandukanye bajya gufasha umufasoni abarundi bari bamenyereye muri Ninde asanzwe afite ikibazo cy'ubugwayi aho Amiprod MC yifadikanije n'abaririmbyi abamenyesha makuru n'imisore itandukanye bajya kwifadikanya nawe bamushiriye imfashanyo aho bagiye bamushiriye imiceri, isukari ndetse banamuha n'akabahasha k'amafaranga umuriyoni umwe kugira ngo yamufashe mu bijyanye no kujya kwivuza. Benshi murabizi ko asanzwe afise ingwara imusaba kujya kwa muganga kuza ariteza inshinge. Iyo nshinge ikaba itwara amahera ibihumbi 24 buri kwezi. Tunamukeza Amiprod MC n'abajene bifadikanije nawe mu kujya gufasha Adrienne Nahimana. Aha tunamwifuriza umuvyeyi wacu Imana ibandanye imuhamagara meza tubandanye tumubona imyaka n'iyindi. Inyuma y'iyo nkuru ndakuzanire video lyrics y'umuririmbyi GN yashize ku mugaragaro video lyrics cyangwa video y'amajambo y'indirimbo yiwe yise Icyaremwe Gishasha. Indirimbo nziza cyane. Nimba utarayiraba genda kuri YouTube uraza kuyibona. Ni indirimbo ifite amajambo uheze uyikurikirane wumve ukuntu ifite amajambo meza. Inyuma ya GN tujye ku itariki 13 z'ukwezi kwa kane aho umuririmbyi Bishu Love yatangaza ko yasanganywe COVID-19 cyane ikiza cya corona inyuma yuko yari ari mu gihugu cya Uganda na manager wiwe ariwe Happy Famba agarutse akaba yakiriye umwana wa mushiki wiwe muhira iwiwe barabana icyo gihe cyose cya vacances y'igice cya kabiri cy'amashuri. Inyuma yaho rero uwo mwana agiye gusubira ku ishure kuri ya gahunda ya leta ivuga ni umuntu wese kugira ngo asubire ku ishure bisaba ko ajya kwipimisha corona. Umwana wa mushiki wa Bishu Love
agiye kwipimisha basanga afise ikiza cya corona, bisaba ko na Vishu Love agenda kwipimisha, amaze kwipimisha nawe asanga afise icyo kiza cya corona. Inyuma yaho acaja muri quarantine, mugabo ubu akaba ameze neza cyane. Inyuma yaho tukaba dushimiye Imana kuba Vishu Love ameze neza n'umwana wa mushiki wiwe akaba ameze neza. Inyuma yaho reka tuje ku itariki 16 ndakuzanire video lyrics, indirimbo y'amajambo y'umuririmbyi Chris MB, indirimbo ikaba yitwa Elve, indirimbo nziza cyane. Nimba utarayiraba jya kuri YouTube wandike Elve by Chris MB, ahama winjoying indirimbo nziza cyane. Inyuma ya Chris MB reka ndakuzanire video nziza y'umuririmbyikazi Tetero Lorette, ikaba yitwa Mama. Nimba utarayiraba jya kuri YouTube wandike Mama by Tetero Lorette, hama winjoying indirimbo nziza cyane, ikaba ifise amasanamu meza cyane. Inyuma ya Tetero Lorette reka ndakuzanire kandi umwigeme asanzwe abikora neza cyane mu gihugu cyacu cy'u Burundi, aza atubwira ni come and see, nawe si wundi yitwa Estnish, akaba yaje atuzaniye amasanamu meza cyane y'indirimbo yiwe yise Come and See, akaba ari amasanamu meza aho aririmba ubwiza bwa Afrika. Nimba utarayiraba jya kuri YouTube wandike Come and See by Estnish. Ladies and gentlemen, inyuma ya Estnish reka ndakuzanire indirimbo nziza cyane y'umuririmbyi Dr Cloud, indirimbo ikaba yitwa Ivya Babiri, indirimbo nziza. Nimba utarayiraba jya kuri YouTube wandike Ivya Babiri by Dr Cloud, hama wumvirize ukuntu Dr Cloud adasaza mu kwandika kwiwe, mu gutegura hit song. Inyuma ya Dr Cloud reka ndakuzanire indirimbo Makanaki y'umuririmbyi Thompson, indirimbo nziza cyane akaba yayikoranye na Black Jesus cyangwa Black Africano. Nimba utarayiraba jya kuri YouTube uraba ukuntu video ari nziza cyane, ukuntu bahanahanye neza muri iyo ndirimbo bise Makanaki. Inyuma ya Makanaki reka ndakuzanire inkuru nziza cyane kuva kuri Natasha La Boss, itariki 30 z'ukwezi kwa kane, aho twagize amahirwe yo kumubona muri EP y'umuririmbyi Roberto kuva mu gihugu cya Zambia, indirimbo ikaba yitwa Follow. Akenshi dukunze kubona Natasha La Boss atanga ama collaboration, kuri uno mwanya bakaba bamurondeye nawe kugira ngo atange collaboration ku muririmbyi yitwa Roberto kuva mu gihugu cya Zambia. Abenshi mu muziki ndirimbo Amarula, indirimbo nziza cyane yabaye hit mu myaka y'inyuma, abenshi musanzwe mukurikirana indirimbo, musanzwe muyizi iyo ndirimbo. Reka tumukeze Natasha La Boss kuri iyo ntambwe nziza yo kuronka collaboration mva mahanga. Nimba utarayumviriza jya kuri Boomplay cyangwa kuri platforms zitandukanye zigurisha imiziki, indirimbo ikaba yitwa Follow by Roberto featuring Natasha La Boss. On to our last news muri review y'ukwezi kwa kane, reka ndakuzanire news y'umuririmbyi Bizimana Abubakar Karume, benshi mu muzi nka Satura Mabafu n'Amabuye, aho yasinye amasezerano na company isanzwe ikora ibinyobwa mu gihugu cyacu cy'u Burundi, ikaba yitwa Crown Royal, aho yasinye amasezerano y'imyaka 5. Kuri iyo myaka 5 bakaba bamwemereye kuzomukorera collaboration zitatu zikomeye azoba yifuza kuri uwo mwanya, aho bamwemereye kuzomuha n'umuduga mushasha azoza aragiramo. Hama kuri icyo gihe nyene imbuga ngurukana bumenyi zaranditse ibintu bitandukanye kuri Bizimana Abubakar Karume, abenshi bavuga ni bamwemereye miliyoni 100 buri mwaka, bisigura ko ku myaka 5 bazoba bamuhaye miliyoni 500. Aho abafana b'umuziki ndundi banezerewe cyane niyo ntambwe, bivanye niyo nkuru babonye ku mbuga ngurukana bumenyi ya Satbi yo kuronka miliyoni 100. Natwe tukaba twaronse amahirwe yo kuja muri conference de presse, mugabo tukaba tutagize amahirwe yo kumva bavuga ni Satbi bazomuha miliyoni 100. Tukaba twatangaye kubibona kuri social media, ibinyamakuru bitandukanye bikaba byarandisa amakuru atandukanye yajanye na Satbi kuronka izo miliyoni 100. Yoba ari inkuru nziza nimba ari byo, reka tumukeze na Satbi kuba yararonse amahirwe yo kuronka kontra na Crown Royal. Tunaikeza Crown Royal kuba yaramufashe mu mugongo, hama tunayisaba Crown Royal bizobe no kubaririmbyi batandukanye, nkuko mu mwaka uheze ikaba yarasinye amasezerano na DJ Funny. Ayo masezerano bakaba bayahinduye basinya na
Sat B umuririmbyi w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Reka tumukize tunamwifuriza amahirwe kuri iyo kontra y'imyaka 5 azakora ibikorwa byinshi na collabo zizotangaza igihugu cyacu mu makungu. Reka mfata akanya ndagushimire wowe wafashe akanya ko kuraba review y'ukwezi kwa kane. Ahama ndanakwibutsa ko nimba utaragira subscribe bikore weze ukore no kuri aka gakengeri kari hano ahama kugira ngo inkuru zose zizoba uploaded kuri YouTube channel ya Isanamu TV online uzoba uwa mbere kwironga. Reka ndagushimire cyane, je nitwa Jibril. Iyi review y'ukwezi kwa kane, behind the camera tukaba twari kumwe na The Real OG. Reka ndamushimire cyane kuba yabyifashemo neza. Reka duhure kandi next time muri review y'ukwezi kwa kane. Ciao ciao.